Yesu n'umwami. Igice cya 69 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Nuravyumva kandi ama promotion kubuzi yagiye kuboneka. Ibyacu bigiye kubacanganya. Bazokwita umurozi, bazokwita umunyamareba, bakwite ko bigombeye kose uzobabwira ati mfise Imana sha. No, tangura gutahura ibishoboka. Uve mu gihugu cy'ibidashoboka winjira mu gihugu cy'ibishoboka kandi ucinjiranye no gushoboka kandi byose bica bishoboka. No, sinzi kuravyumva aho Aburahamu amaze gushikaho Imana yamusezeraniye yatangiye kuzagwanira ibihugu ari ubuntu umwe akarungika abajene bibati ale genda mubohoze bijya bihugu bine. Hari ibihugu bifite intambara muri no misi, hariyo za Syria zande, hariyo Syria, hariyo Libya, hariyo Somali, hariyo na Iraq. Ivyo bine wewe nka ntuzenya, we nkana nka Jackson, we nkana katuvuga ati bon jewe n'abahungu banje ale ndagiye hariya kubohoza bijya bihugu intambara ihere kubita byose bikaja bien. Urumva aho yarageze aho Imana imuha ubutunzi akaronka ibyagaburira abantu baruta amajana, nuvuga 318 nibo yatumye kugwana seke hasigaye n'abandi kandi abo ntibarabungere bari abantu biwe ba security biwe gusa yigishije ibyo kugwana. Mu gihugu cy'ibidashoboka winjire mu bihugu cy'ibishoboka. Ndakwatuye ko udakwiye kumara imyaka 10 ukora akazi kamwe. Imana iguhindura kandi kazi keza karuta kakandi. Winjire mu gihugu cy'ibishoboka. Umwaka wa 2015 ariyo rasiyo mugabo yaguha ihinduke. Nigumari ya yindi gasenga mire kadimire sinza kaveni sinza baronka 30 ku munsi gahinduke. Kagwizwe na kabiri. Kutavyumva udandaza urafise inyungu utarigera urenza. Wumve ko bishoboka wirenza incuro kabiri. Twinjire mu isezerano ryacu nko mu kwezi kw'isezerano twinjire mu bishoboka. Hari abantu bakuvuzeho bitameze neza barakuvuma ngo wewe acha wewe nakubwiye utazotera imbere kubera bagiye gutangara. Wakwirukanishije mu kazi azoza kugusaba akazi atazi ko ari wewe. No, hari ibintu bihinduka. Twarigeze kugira umubanyi aho twaba nyamuntu yari yahunze aho yaba yari umupatron yarafise imiduga yarafise n'amatros. Amatros murayazi bya biduga bikwigana maze ahunga ataca afise aza kudandariza umuntu isambusa bijya zo gutembereza isambusa acagwara diabete n'umutima. Hama undi munsi iyo mpatron sinzi yacagira ingorane y'imodoka yiwe uyadandarizwa. Hama undi adandaza isambusa acamubwira ati ibintu by'imodoka rero nukuraba neza by'imodoka yanje nari mfise yarifise ikibazo kiniki. Baramutegereza bamuraba hasi ugeza hejuru ati warigeze kuba ufise imodoka wewe ubuzima burahinduka. Ico ni kintu kimanuka ariko hari n'ibiduga. Hari uwisambusa ashika kugira kose. Hari uwavukiye ahantu mu nzu y'ivyatsi uno musaba muri etage. Sinzi ko byumva.
sinzi wari ahari mu ntayo ya wa mupapa yatubwira ko mu kujya nibari bafise amasahani wabo bimba kanogo bagashiramo imitoto, abanyagisagara imitoto murayizi, amababi y'ibitoke bagashiramo, hama akaba ariyo basukako indya kugira ngo bafungure. Bimba utunogo tubiri, kamwe k'ubugari kandi k'imboga. Uravyumva, isafuriya ndibaza yari imwe, baheza gucumba ubugari bakaca bateka imboga. Isafuriya inkono ahubwo ijya y'ikirundi. Nyamugabo yarafise ibutura rimwe, imbere n'inyuma, nta n'ishati yagira nta n'ibira. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.